Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi aja kuba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Haribonekeje utunenge tutari duke mwitangwa ry'amaparcelle yo kubakamwo muri site Kizingwe Bihara ya zone Kanyosha aho ni muri komine Muha hano mu gisagara ca Bujumbura, ari navyo byatumye gutangura kubaka biteba. Twabibateguriye mw'idonido ryano makuru. Abanonotsi bazoserukira Uburundi mu nkino za Jeux Olympiques barahawe ibendera ry'igihugu kuri uno wa kane. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inkino akabasaba kuzoserukira neza Uburundi. Nibi nyene twabibateguriye muri ano makuru. Twabateguriye n'ayavugwa mu yandi makungu, aho ni nko muri Iran na Zambia, aho muri Zambia abanyagihugu baho baheruka kuronswa imfashanyo kubera ko bahuye n'uruzuba. Idonido rero ryano makuru yacu ni mukanye sase sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa, nari mpejeje kubivuga. Haribonekeje utunenge tutari duke mwitangwa ry'amaparcelle yo kubakamwo aho ni muri site Kizingwe Bihara yo muri zone Kanyosha muri komine Muha ni hano mu gisagara ca Bujumbura, ari naco catumye ibikorwa byo gutangura kubaka bidindira. Byavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Kizingwe Bihara ni site yateguwe hageze imyaka 10, ariko kandi twasanzemo utunenge. Utwo tunenge tukaba tutashobora gukorerwako umuntu aturenzeko amaso. Kubera iki? Barazi ko isi idakura, isi ntiyimuka. Iyo rero habuye umwe wese ku giti ciwe bateranye uburinganire bw'abahaziga amatongo, ugasanga buri ko hangana, bisaba ko inzego zitandukanye zikorana. Ari naco twakebutse ko Dieudonné Dukundane wa mbere byaciye bitwunganira kugira ngo turi kumwe n'izindi nzego ubundi bushikiranganje tuje hamwe amatohoza akorwe, turabagize amakosa bavemo hamwe, hanyuma bene amatohoza batunganirizwe n'abatanze amafaranga kugira ngo bahamagure abo bashobore. Inyuma y'impari n'ibibazo vyagiye biribonekeza mwitangwa ry'amaparcelle, gutangura kubaka bigakwega amaguru muri site Kizingwe Bihara aho bene amatongo basaba gutunganirizwa. Umushikiranganje w'inyubako za leta, uburaro rusangi n'ibikoresho vya leta Dieudonné Dukundane aratanga umuco. Iyo abantu batanze amafaranga yo gutegura ibibanza byo kubaka viabilisation, ayo mafaranga niyo akoreshwa mu gucinya miserege mu kuyubaka, ibyo byose ubona hari. Iyo rero aho bavuze bati gusubiza amahera, duca tubyumvikana neza ngene bigenda. Ubwa mbere ni uko ayo mafaranga twumva twese ko yakoze igikorwa, ariko hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe igihe kirekire niba vyokunda ko muri umugambi uraro mushiremo abo twarabaye kazi kandi bari mu bantu tuzotangurirako gutunganiriza. Ikigira kabiri ni uko igikorwa c'ujya mu gihera kugira ngo mu by'ukuri bene amatongo bamenyekane, hanyuma abatanze amahera bashikirizwe ibibanza vyabo. Site Kizingwe Bihara iri muri zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura, aho inyubako rusangi zigera ku 5,000 zitegekanijwe kubakwa. Abanonotsi bazoserukira Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu ico bise Jeux Olympiques barahawe ibendera ry'igihugu kuri uno wa kane. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inkino Gervais Abayeho agahamagarira abo banonotsi kuzoserukira neza Uburundi. Jules Verne Nakimana niho yarari. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, ishirahamwe ry'imikino Seno, Comité National Olympique muri Faransa, ryarerekanye abakinyi b'Abarundi bazokwitabira inkino za Jeux Olympiques zizobera mu gihugu cy'u Bufaransa. Ibirori vyari vyitabiriwe n'abatari bake. Lydia Nsekera arongoye Seno yamenyesheje ko iryo shirahamwe arongoye rizokora ibishoboka vyose kugira ngo abakinyi babandanye bitabwaho. Nayo bamwe bagiye guserukira Uburundi muri izo nkino banahawe ibendera ry'igihugu, bamenyesheje ko biteguye bikwiriye ndetse baca banamagarira Abarundi
kubandanya babashigikira. Imyiteguro yatanguye kuva kera haciye umwaka. Objective dufise ni kushobora kuzana ama performance kuko hari ibintu byinshi dutegerezwa gukora bura dushobora kuzana imidari muri iyo mpiganwa ikomeye za Jeux Olympiques. Tutaba muri sport natation ko ni sport shasha gose tuko turondera gushobora kwereva iyo niveau iyo sport mu Burundi. Ico je no saba abarundi isuko borindira ko mpiganwa igera kugira baze kudushigikira. Ariko ikintu cambere kiri important kudushigikira turiko turitegura. Turakenera yuko abanyagihugu badufasha koga neza kugira ama competition neza kusa dushobore gushimisha igihugu imbere y'amakungu. Imyiteguro kugenda neza kuko kuva tukimenye ko twabaye kayishe tuvuye mu competition twatugikora n'ubu turabandanya dukora ego tutegura neza turizera ko bizogenda neza. Akamunotera abarundi nuko botwizera kuko turinda dushika ngahanye nuko dushoboye ego hama tubonye badushigikiye natwe biraduha ingufu. Mushikanganya uzajejwe harimo inkino Gervais Abayeho yateye iteka ivyo birori yahamagariye abo banonozi zoserukira neza igihugu bakazana n'imidari. Igihambaye no kwitaba ibigano jewe ivyo sindavyemera na gatoya. Nitugende i Paris abanonotsi bacu ntibazi Paris kugira ngo baje berekane ko bagiyeyo gusa mutuzanira imidari. Ivyo tubitezeko turafise uburorero atari buke, turafise abanonotsi benshi bagiye hanze kandi baratera iteka igihugu cacu batuzanira imidari myinshi. Twebwe mu bitwerekeye mu bushikiranganji ntaco tuzatazokora kugira ngo bafate mu mugongo muhejeje kudusomera acte d'engagement kugira mwasomye muze mubikurikize kuko babasiguriye yuko les Jeux Olympiques zigengwa n'amategeko akomeye. Ayo mategeko umuntu yarenganye atayakurikije arashobora gufatirwa ibihano bikomeye canke akaba disqualifié. Izo nkino zizotangura kwa 26 mu Kakaro zirangire kwa 11 Myandagaro. Abananotsi hamwe n'abaherekeje bazofata urugendo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya ndwi mu Kakaro. Kumvo yuko urupapuro rw'umwidondoro ukwico bita attestation d'identité complète mu rurimi rw'igifaransa hamwe no gwerekana aho usanzwe uba attestation de résidence arizo mpapuro zirondegwa cane mu gisagara ca Bujumbura ngo bagiye gutangura kuzitangira ku buhinga bwa none. Ni inkuru ya mugenzi wacu Arero Haris Ndongozi. Mu ntumbero yo kurwanya amanyanga akorwa n'abene gihugu barondera impapuro zibaranga cyane cyane urupapuro rw'umwidondoro ukwiye attestation d'identité complète mu gifaransa n'urupapuro rwerekana aho umwene gihugu aba attestation de résidence mu gifaransa. Igisagara ca Bujumbura carafashe ingingo yo kuza kiratanga izo mpapuro hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura arasigura igituma hatangujwe uwo mugambi. Ibyo biriko birakogwa murabizi ibintu d'ordre informatique usanga kenshi bisaba umwanya na cyane n'ubuhinga. Abahinga bariko barabikora. Ico bizofasha nuko abene gihugu bazoronka amaserivisi binyarutse. Murabona ibitwa hari dukoresha hari gihe usanga bishika bikagira ama parcours menshi ariko byose mugihe bizoba biri informatize umwene gihugu azoshikiriza ico akeneye hanyuma yicare arindire bikorwa mu mwanya mutoyi kugira ashobore kuganya umwanya wo gukora ibindi bikorwa. Mu gihe impapuro zirondegwa mu gisagara ca Bujumbura ziri ubwoko bwinshi, Jimmy Ndayishimiye aramenyesha igituma batanguriye kuri izo mpapuro zibiri. Izo document uko twasanze arizo kenshi abene gihugu barondera cyane. Hazosha kurikirana n'izindi zo mu état civil kuko twasanze ziri mu madokima abene gihugu barondera cyane. Nico gituma meri ya Bujumbura yafashe ingingo yuko bazohera ku madokima abene gihugu basaba ari benshi. Ivyo biruko mu gihe hariko arategurwa mu gihugu c'u Burundi ikarata ndangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none izotangura gukoreshwa mu mwaka wa 2025. Mu bintu nyamukuru ngo bituma urukundo hagati y'abubakanye rukomera ngo harimwo kurangura neza amabanga y'abubatse bivugwa na Renine Manariyo umuhinga mu bijanye n'urukundo hagati y'abubakanye. Kurikira.
Mu rukundo hagati y'abubakanye hari inshingano nyamukuru zituma urukundo rusosa. Bivugwa na Renine Mana ariyo yanonosoye ibijanye n'urukundo hagati y'abubakanye. Kugira ngo urukundo rushobore kubandanya rusosa mu rugo nuko bwa mbere bwobwo no kugira yuko urugo ni nk'intango y'ico bita fiançailles kiba kibandanya mu rugo. Rero hanyuma kugira ngo rushobore kubandanya nuko hashobora kubaho ubwa mbere bwo ko umwe wese amenya inshingano ziwe. Inshingano z'umwe rero nuko mu rugo umugore amenya yuko agomba kugamburuka akongera kubaha umugabo. Muri Bibiliya hoho y'igifaransa bakoresha rivuga ngo sosometre, no kuvuga ngo no guca bugufi ukishikana. Iyo rero habayeho ukutamenya umwe wese inshingano ziwe, ndavuga nk'umugore atamenya ko ashobora kugamburuka cyangwa ngo yubahe hama ngo amenye yuko ico arico gituma umugabo aca asanga urukundo nawe gwizanye. Abenshi rero biza kuyangarira ngaho kuza gusanga yumva umengo ntiyo kubaha, yumva umengo hariho ivyo atogirira umugabo. Ivyo rero bigaza gutuma wa mugabo urukundo rugenda rugabanuka. Urukundo rero no kuvuga yuko ruva ku mugabo. Aranasigura kandi ko mu bituma urukundo rukomera harimwo kurangura neza amabanga y'abubatse. Hariho muri ivyo vy'inshingano ikintu abarundi ndetse n'abanyafrika henshi bakunda kwirengagiza ni ikintu kijanye n'amabanga y'abubatse. Ikintu kijanye n'amabanga y'abubatse, abagabo kenshi ndetse n'abagore banashaka, hariho ibintu byadufashe twise ngo ni mico. Umugabo sinibaza ko ari byo byakagombye kuba byo konona imico, ibintu bijanye no kumenya ibintu bijanye n'amabanga y'abubatse no kuvyiga ndetse no kuvyigishwa. Kubera ko hakuru ugiye kuraba, iyo umugabo bimugoye mu bijanye no kurangura amabanga y'abubatse mu rugo, iyo umugabo yaranguye neza amabanga y'abubatse, umukenyezi biramuhimbara. Kandi rero navyo biri mu bintu bishobora gutuma wa mukenyezi ashobora kubaha umugabo wiwe. No kuvuga rero ko mu nyuma iyo hatabayeho uko kurangura neza amabanga y'abubatse hashobora kuva muri mijyano. Mwomenya ko umugabo ategerezwa kumenya ko ari umutwe w'urugo, akabazwa vyose, umugore nawe akaza gufasha. Mu kurangiza ano makuru yacu turabe gato ayavugwaho hanze y'igihugu, tubwirwa na mugenzi wacu Nata Ntunzwe n'Imana. Ingabire ingana n'amadolari y'amanyamerika angana n'imiliyoni 208 yararonkejwe igihugu ca Zambi ni banki y'isi yose kugira bahangane n'ingaruka z'izuba ryinshi muri Afrika y'ubumanuko. Bikaba vyamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'ikigega ca leta muri Zambi. Uwo mushikiranganje akanamenyesha ko iyo ngabire izofasha mu gushigikira abantu bakozwe ko imiryango ishika ku miliyoni n'ibihumbi 600. Umwimbu ukaba waragabanutse bitewe n'izuba. Abanyagihugu bo muri Irani ubahamagariwe kuja mu matora ya kabiri y'umukuru w'igihugu hagati y'umukandida Masudi Pezeshkian na Saidi Jalili. Inyuma yaho atanumwe ashoboye kuronka amajwi 50% mu gice ca mbere cihiganwa ryo kuwa 28 ruheshi nkuko bimenyeshwa n'itororokanirizo ry'amakuru rya Irani. Ibiro vy'amatora vyuguruwe isaha 8 z'ijoro mu gihugu cose. Ibiro vy'itora bikaba bitegekanijwe mu biro vy'abaserukira igihugu ca Irani mu mahanga. Umukuru w'igihugu ca Irani akaba yamaze gutora mu biro vy'itora i Tehran. Mu gice ca mbere abitavye amatora bari ku bice 40%, ugereranije n'ibice 48 n'ibice 4% mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2021. Ibiharuro vy'inama ijejwe amatora muri Irani ku majwi imiliyoni 24 n'ibice 5 yatowe kuwa 28 kwezi wa gatandatu 2018. Pezeshkian yatsinze ku majwi imiliyoni 10 n'ibice 4 mu gihe Jalili we yarafise amajwi imiliyoni 9 n'ibice 4. Nino ngaha rero tuciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu BTV Burundi. Naho ubutaha.